Kunze ba Eric Burundi TV tukaba tuje ngaha tubazaniye umutumira adasanzwe, umutumire musazo umenyereye, umukomedie abikora neza cyane, abatwenza adutwenza natwe abujya witwa gute? Cyaje nanzi ko munzi kwanza sinenze. Twe turakuza ariko bagukurikirana sasa rero batakuzi witwa gute? Ariko barankurikirana. Nitwa Nduru Comedie. Nduru comedian. Abavyeyi bawe bakwise gute? Bya ni mufate Nduru nyene nana kimwe. Nduru imbere ko dutangura ikiganiro nashaka umanzu duhe ubuzima bwawe mu ncamake, aho watanguriye biography yawe, aho uvuka, aho wakuriye, amashuri wize, incamake ya biography yawe. Abantu benshi bagukunda babifuza kubimenya, babifuza kumenya eske ujya mu dukurikirana n'umuntu ki? Okay. Jewe banyitwa Nduru. Nitwa Nduru. Nkaba mvuka Igitega. Amazina y'abavyeyi bawe? Oya mfata Nduru nta ngorane. Je Nduru numva ari hagije. Nduru hagije nivyo kwakuze nka comedy ko twashaka kumenya amazina uswa n'abavyeyi bawe na witwa gute? Yeah. Ku mazina niswe n'abavyeyi banje munyitwe Nduru. Amazina sasa witwa n'abavyeyi bawe erega abagukurikirana abakunzi bawe barifuza kumenya amazina yawe wiswe n'abavyeyi ayariyo. Kubera inkuru yanje ni ndende gose. Nta mazina ufise muri make? Inkuru ni ndende. Nta mazina ufise? Kuburyo umbajije amazina bica bincanga. Amazina twubajije ni ibintu byoroshye cyane. Turashaka kumenya amazina uzokwandika kuri passport, amazina yari kuri permis, amazina yari kuri karangamuntu, amazina yahe. Hariko Nduru kuri karangamuntu. Numva ndohitamwe Nduru nyene kabisa. None usanzwe ufise karangamuntu? Karangamuntu ndayifise. Hariko izina ryitwa gute? Ugomba ari izina ryanditse kuri karangamuntu. Izina ryanditse kuri karangamuntu. Ndaguha inkuru rero n'uvuga. Inkuru ni ndende. Iyo nkuru si ndende, amazina yanditse kuri karangamuntu tubanza gushaka imbere ko bandanya. Turashaka kumenya amazina yose kuri karangamuntu. Mu majambo make. Nta mazina kuri karangamuntu. Jewe mvuka Igitega, niyo nakuriye, niyo navukiye. Nivyo zanditse kuri karangamuntu amazina. Oya ndiko ndagusobanurira. Oya turashaka kumenya kwanza ikibazo ni amazina se kuri karangamuntu yawe. Amazina niyo mukeneye kuri karangamuntu. Amazina yo kuri karangamuntu Ndayizeye Gustave. Ndayizeye Gustave. Abatari bamuzi Nduru amazina yitwa Ndayizeye Gustave, vyabaye birebire cyane mu kuyavuga. Okay bana na biography yawe. Hanyuma amashuri nize sindibaza ntibiri ngombwa kubera ndazi ko bazohava bamakazi. Akazi bokaguha canke donc turashaka kumenya abakunzi barashaka kumenya Nduru yize amashuri angana gute nimbutize navyo. Gusa narize mu vyumve ko nize. Gusa n'amahirwe narose yo guheza amashuri. Ufise amashuri angahe? Amashuri mfise yiwanje nibanga singombwa ndavuge. Yizira ngaho yahwanye. Aho ni sawa. Hanyuma nkaba nakuriye ngaho Makamba. Abeshi bazikumbuga ngaho Makamba n'abantu kubatanga kumbona. Amuga usanzwe uvuka Igitega. Abantu bari bazi yuko Nduru ari umunyamakamba, mwavyumvise Nduru asanzwe ari umunyagitega. Hariya nice ikintu kiri Gitega wakunze Igitega ngo gumaze gushanga Makamba kakibura. Njamake je nasize ngankira umutoya nta bintu Gitega. Tubandaniza biography yawe ndutari bwaheze. Nahejeje nayivuze ndibaza ni nk'ivyo nyene kuko je yanavuye Igitega nkiri muto nta manzino. Nduru comedian turashaka kumenya watanguye comedy ryari? Comedy nayitanguye we turi kumwe ndibaza urahazi. Haje no wayitanguriye. Nigere wamenye ufise comedy muri wewe? Nibo bambwiye ko mfise comedy kubera je ubwanya ntavyo nari kumenya. Oya naye nsanzwe nsho nawe. Fata ko atari je mpenda kugishiganiro kandi kugirisha Eric wa Eric Burundi TV. Ufata ko atari jewe turi kumwe. Kandi nje mvuga wanyange twicara. Ufata ko atari Yared wanyange muri kumwe uramenyesha makuru. Atarya uwo mu comedy muri umwanya ndumenyesha makuru. Kakanye urumenyesha makuru. Murakoze cyane. Hanyuma jewe natangiye kumenya neza na neza ko ufise comedy mu mutwe no mu mutima ndibaza narayivukanye. Ahubwo sini kuyibaza comedy ni igice kimwe kigize umubiri kigize ubuzima bwanje. Hanyuma wambajije ati mbega watanguye kumenya yuko ufise impano ya comedy ryari? Impano yanje ya comedy kugira ngo menye ko ndayifise hajya buri kintu cyose kigira intango kandi ntushobora kuyimenya mu gihe ata muntu abigufashijemwo ushobore kumenya imbega ibikurimo. Niyo mpamvu bizera yuko ibintu byose ari Imana ibikora, abandi bakizera yuko ikintu cyose kiba kubera ibw'impamvu. Nanje uko nizera yuko buri muntu wese afise impano mu mpano zose ziri kwisi. Mugahaga kuriya kujije.
Ya, rero jewe igihe namenye yuko ufise komedi mu mutwe canke mu mubiri wanje mwumvise abariko badukurikirana umuntu ashobora kwibaza ati je nta mpano ufise ndura tubwiye yuko umuntu akivuka aba afise impano zose hanyuma ari we aca ahitamwo yakuza dufate nk'uko nawe ushaka gukina umupira ari kuwukina canke ibindi mpano yari yose urabona mu ncamake ahantu abanyafrika n'abazungu dutandukaniye abazungu bashobora kumenya ati umwana akiri mutoya ati umwana afise impano niyi impano ibintu ushobora gukwirikirana cyane n'ibi ariko waroje kutubwira yuko umuntu avukana impano zose yavukana impano zose uko ndiko ndabisobanura ndibaza ashaka kuvyumva ziba zitangana muri make bivanye n'akarere wavukiyemo canke ahantu wavukiye bigomberwa nk'ubu niho wovuga ngo urafise impano dufate yo gukora amatelefone wavukiye Nyange biragoye ariko ushatse kuva kuri radio wa Nyange rukomeye mu ncamake ndiko jewe ndiko ndasoma ushaka kuvuga ngo uvize impano ngo gukora amatelefone wavukiye Nyange kubera Inyange wavutse ubona babaza uvuka ubona bavundika amavoka barima rero societe bivanye na societe uvukiyemo niyo yigufasha kwerabora impano kugira gukuza ya mpano yawe ariko iyo utavukira Inyange ukavukira dufate nk'ibujumbura ubusanze papa wanyonga imodoka agira ukuntu nuku noneho umwana yadabuta keshi yadabuta mu byo asanze kugira ngo keshi ugirane urazi ko abantu benshi baje mu gisagara dufise amabavu kubera iki twiyadabuse aho bivanye na miliye twarimo ico ndacemeye ariko nagomba kwaze kurande kwa comedy wifuza gushika hehe muri comedy iyo nifuza gushika n'ikibazo gikomeye cyane kubera ubona tuvyuka tukabona umunsi w'ubuhera tukabona ibintu biba je ngomba ivyo niyumvira sinumva ko nta buremere mvise no bivugamo wifuza gushika muri make wifuza gushika kurere hashoboka ahadashoboka hose ndagomba kuhagera apana ngaho hantu hashoboka mu ncamake n'abanyantege nke Nduru abantu bagukurikirana benshi barifuza kumenya ati eske mbe Nduru yafise umugore canke ari single hajya hari n'abakobwa babona Nduru bakabona ati Nduru kweri yafise umugore canke n'umusore jewe mu majambo make ndayavunaguye ndi umusore usanzwe ufise umukunzi mukundana umukobwa muri romantique musohokana fresh bazo ndagisimvye ndibaza ko oya nta kimaze kitobera kibajije kubera umufise kubera gifise ico kimaze ari kuvuga ko turashaka kumenya Nduru comedian w'ukuri wanyawe ariko ndababwira Nduru wanyawe rero kubera hari n'umukobwa ushobora abakobwa bamuhenda hajya mu quartier ukabwa aho udafise umugore ariko twakuzanye ngaha kuri micro ngaha kuri kamera uvuga ati Nduru arafise umugore nimba mufise babakobwa aho ruhenda abazohe baguca ku ruhande nimba naho umufise ukagufata ufise umugore avuga ati aha kumba umugabo wanje ameze gute sawa ndibaza bariko barabona intoki zanje nambika nambaye je ndacyari umusore hanyuma kuvyo kuvuga ngo ukundana nako maze kugira abantu dukundana abo nkunda benshi gabo bigaherera mu nzira kubera burya ni vya bindi by'iwacu ngahi wacu kwita mu bintu atamipango yavye neza dufise niko ndibaza vyagiye bigenda kuko burya ndibaza ni vyiza ko umuntu yoja mu rukundo afise umupango canke afise neza na neza avuga jengiye mu rukundo rwanyago kugira ngo ngire ico maze akanya abo turi kumwe bose abo tuvugana ko turakundana ufise benshi iboke voira ufise benshi uko no kivuga kubera n'abandi nuri hashobora kumbwira ati ndagukunda ko je umutima wanje uragutse karibu cyane uje mu bandi ntawe wewe ndagukunda umva muno mwanya twobwira umukobwa ukundanye na Nduru yuko atari wenyene ari benshi kubera n'ubundi bwobwo nta programa nzima ndafata niko nabivuga muri makuru cyafina none ni nkabijya by'abana bifate kari by'abana kuko ndazi neza na neza je natanguye gukunda umukobwa niga mu mwaka wa 5 mu wa 5 rero je narakunze umukobwa buryo yaho kandi je nari umwana cyubwenge mu ishuri buryo yaho
nja kwiga nkigawe. Igice ca mbere ndibuka mu mwaka wa 4 nari nimutse nabaye uwa gatatu mw'ishuri. Uwo mukobwa muno mwanya bari he? Umugabo hingese ndaheza mwaka wa 5 nishika igice ca mbere sinagiye kure nabaye w'icenda. Hanyuma kubera rero natanguye kubona umudemu nkumva namukunze mu wa 4 mu wa 5 natanguye kwigawe. Ibibazo vyo kwishura nkavyishura vyo kumunwa kubera mana navyumvise muri makuru kundo gwari gwahugiza imbwa gwari gwangiza imbata kubera haje imbwa harigeze turazi kabona ariko turimbwa. Rero mu ncamake kibazo nagenda kugikora asanga ndiko nkora umukobwa. Uwo mukobwa watubwira izina ryiwe? Oya ndagihojeje. Muno mwanya nimba yibaye kwadukurikirana nuhe butumwa wo mu ubutumwa no muha yarakoze cyane guhitira mu wa 5 kuko yadahitira tugakomezanya mu ishure tugakomezanya nari kugera ku by'amashure. Imana iguhezagire kubona warahitiye. Muri make umukobwa niwe yatumye nduru muno mwanya atacizira abakobwa kunza abakobwa benshi. Ya ncamake kuko ico gihe naramukunze mara nawe ifata abiciye amazi. Nenda mukunda kuri. Kari sana. Niyo mpamvu ibintu by'inkondo ko irimbana no gufina. Udafite programme nzima sinyo kwibaza ko kuri kurajamo. Nduru nashaka kubaze nuwe mu comedy w'icitegererezo cyawe? Yarede Wanyange. None mu byo mukina Yarede Wanyange ivyo usanga bidasa n'icitegererezo ari citegererezo cyawe mu biki? Mu ncamake Yarede Wanyange ni nimba utaramubona neza cyangwa umwigeko neza. N'umuntu afise maji muri we mvukanwa apana mvuka izo yavukanye. N'umuntu ushobora kuzana icyumviro sivyo hamico cyumviro akakiryohora mbega ukumva ko kabisa noneho ni gitangaza niko no bivuga ko je mu bantu bose mu bakomediye tumaze kuba turi kumwe sindabona umuntu afise energy esprit izaya Yarede Wanyange. Sawa nike kintu wobya Yarede Wanyange nimba ariko haraba kino kiganiro. Icyo nubwira Yarede Wanyange ahubwo icyo namushimira icyo namubwira cyoco n'umuntu nemera ku buryo numva ko ntugira icyo ndamubwiye ahubwo icyo kumubwira abasanzwe azi icyo gukora atari ngombwa ngo ndakimubwiye ahubwo bizi icyo namushimira. Hambavu ya Yarede Wanyange yamusanzwe mukina muri timu ya Yarede Wanyange hari abandi bakomediye bo hanze ya timu ya Yarede Wanyange mufuza gukorana? Benshi isi no nabadondagora ngo ndabamari uwifuza ko dukorana wese ndifuza. Ndavuze turi wovuze ubifuza mvuze wowe abo wifuza ko woshaka gukorana nawe nk'umukomedi ushaka kuraba bakavuga ati uyu kwe tunze dukorana byo bari ibintu byiza cyane. Abo twokorana b'abarundi hajya mu Burundi hari abakomediye batari bake. Cyo cyumvira uvuze ndacumva gusa je numva nta ndoto ndagira zo umuntu ngomba kubonana nawe basi. Wofza ko akingi ufza kubonana nawe akigingi ni buruka kurana kiro ganiro umenye ko ndura gukunda kandi yifuza kubonana nawe hamwe na Gasore. Hanyuma Nduru comedian ndashaka kumenya nk'ubu nyene wo kuzana umukuru w'igihugu ngaha nije jambo nije cyumviro wo mutura cyumviro no mugiye icyambere nabanza nkamushimira kubera mu gihugu cy'u Burundi vraiment turi free weru jya mutama ndumva ikindi naco sinumva no mubaza byinshi ariko sinabizandagurira hano cyane Nduru hambavu ya comedy wo bukurikirana ibintu vya geography ibintu bikavuga ku isi ibintu biri trend ndakwaza usubazo duke. Sometime ndabikurikirana. East Africa igizwe n'ibihugu bingahe? Ibihugu 8. Mperuka kubikurikirana ari 8 sinzi ko babarongeje mu Kenya. Ndagona kubaze vuga leta zitanu zigize leta zunze ubumwe za Amerika. Hajya muri Amerika ni indi continent. Gusa sinovuga zitanu ngisinzi ko zishobora icyo nzi hariho ni California. California hakaba Texas ngira ngo ngira ni leta ama Texas ama hanyuma hakaba Miami hajya nirimo
inde Niyami je ntavyo nzi mpenda kubaza navyo nawe utavyuzi urumva ivyo no kubwira bandakubesha oya we vuga abadukurikirana ni baza kuvuga ati yabiteshe ntiyabitoye oya aka kanya tuba tuvugana nawe niho tuvugana nawe we nduru buryo usanzwe kuganira umupira w'amaguru umupira w'amaguru ndawukurikirana magasi cyane usanzwe ufana nde jewe simfana nkunda umugwi wa Real Madrid ukunda umugwi wa Real Madrid nayo mu gihe mukinana na Yared Wanyange tusanzwe tuzi ko ari mu Barcelona nk'iyo Real Madrid na Barcelona vya bahuye hama Real igatsindwa murakina neza Sini none erega ahubwo nicyo kibazo numva umenga ntiwarukiye no kukibaza kuko impamvu menya kivyo turimwo turi muri je abari gufana none nduru abagukurikirana barifuza kumenya mbe hanze ya comedy ndurasanzwe akora akorera wari wakibagiye hanyuma je hampande ya comedy nsanzwe nkora sport mugene munamfollowing uri mu sportif mugene munfollowing ku page nduru sport iriko irakora neza cyane hama ikindi naco nsanzwe ncapa ku muzu z'abagore abagabo ya abankorera ucapa ni ikaramu oya nkoresha mu mashini abankorera ngaha kujya amabanda neza na neza haguru y'ifarumasi kwagiye abari makamba baca bahataho Nduru comedian inyuma ya 3e trimestre ni amara guhera murafise umugambi wo gutegura indi film cyane ahubwo comedian ibisigaye byose ndabishaka reka turangiza hino yoganiro wakoze kutuganiriza twagani ibintu byinshi bitari tutari tuzi hama namwe akunze banduru comedian nimba hari ikindi kibazo mubona tutamwajije cyari gikenewe umutwandike muri commentaire tuzongera tumurondere dukwandika ikindi kiganiro hama nduru imbere ko turangiza gato ubwiye iki abariko badukurikirana au ubwiye iki Eric Burundi TV yatugendeye ngahe wacu Eric Burundi TV ndamushimiye cyane kuko atumye nimenera amabanga narabitse hanyuma iki naco abantu rwako badukurikirana nibuke kuja ku betting na Bubet Bubet niyo beti ya mbere isigaye ikora ibikora inka mu gihugu cy'u Burundi ndetse no kwisi nduru gatoyi ugiranye bukije Bubet basanzwe babetinga kandi abataragura konte bayugurure uca kuri wese atakabona ngo Bubet bwo gwasha mu code payage Wanyange harako video nigeze kubona uri kuravuga nka nyakwigendera mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza sinakubwiye ko ibintu byose ndabishoboye dushijeho gatoyi cyane ntiyari wowe yari montage yari jewe dushijeho gatoyi hano umva none ko n'ubundi ko mvuga nka Nkurunziza dushizeho twumve ushaka mvuge kukijanye n'iki kwa kugira tumenye neza ko yabitoye bisaba kuvuga context yavuga iyo yavuga barundi kazinjuri zo Burundi bashaka kumenyesha yuko amatora azwi neza cyane kidugaramye cyangwa ubamye shauri ya komishoni amatora azwi neza cyane ibaze nkako urumva buri mana urajoye cyane abariko badukurikirana mubona yabitoye hama nduru twashaka tuguseze hari kibazo washaka ko ndakubaza ntakubajije numva umenga nta na kimwe wigeze umbaza dutangure ku ntango nta kibazo na kimwe nigeze mbaza gikomeye gikomeye vuga ishura nka 2 wari witeze ko ndakubaza ariko ntakubajije nka 2 ivyo witeze ko ndakubaza bikomeye muga ntakubajije oya utabimbajije tubireka nta na kimwe oya umusanzu twari kubireka mugabo nakubajije ni kibazo ndakubajije mva bisafa oya wambajije umbajije kandi wavuze dusezere reka duseze ndakubajije mu gusezera uvuge ibibazo 2 wari witeze ko ndakubaza ko ntakubajije hamuco twishura ibibazo 2 wari witeze ko ndakubaza ko nari nize ko umbaza mugabo utambajije ikibazo cya mbere reka tuvyihoze ivyo kubera ntavyo wambajije ivyo utambajije tubireke ivyo ntakwaje tubireke gusa nyene nivyo nakubajije ivyo utambajije tuvyihoze kandi navyo nakubajije nyene nivyo nakubajije wambajije vuga ibibazo 2 wari witeze ko ndakubaza ko ntakubajije nje ndabibaza wewe oya uravyibaza wewe hamuco vyishura oya nibaze nishure namwarimu abaza abanyeshure baga kandi ababizi abana nduraragambanya hase kwibaza ngo yishure rero turabashimiye cyane bakunzi ba Eric Burundi TV twasaye mukore suivre subscribe mugire commenter mugire na partage ibintu byiza cyane nduru turagushimiye Imana iguhe umugisha.